Turashoboye kubaramutsa abakunzi ba Nkirebutsi TV tubipfuriza amahoro y'Uwiteka uhoraho Imana yo mushobora byose ashoboye kutuzigama tukatugeza muri amasomo ko abazimani habwa icubahiro. Rero nkuko mubibona turi kwishenga ry'abapentekote riri ngaha aho bita ku Kiribani muri komine ya Mabayi. Byinshi nibaza ko bavuba bitubwira abantu bakozi b'Imana bamwe muri bo basanzwe barongoye iri shengero nyene ryo ngaha ku Kiriba. Rero ntarandiriye reka mbanze ndamutse abakozi b'Imana turabaramukije. Amahoro y'Imana bane namwe. Meze neza Namahoro. Reka tubasabe n'atari ubwa mbere muvugiye ku Nkirebutsi TV mubanze mutwidondore. Ego ndabaramukije amahoro y'Imana bane namwe mwese. Jewe ndi pastori Uwizeyimana Jeremy wo mu ishengero rya Pentekote rya Rusagara, nkaba nkorera mu karere k'ivugabutumwa ka Mabayi. Akarere k'ivugabutumwa ka Mabayi kagizwe n'ububwiriza butandukanye bukorera ahatandukanye, ariko hano niho duhurira, niho hagize icicaro c'aka karere kacu dukoreramo ibikorwa vy'Imana. Aba nabo mubona turi kumwe n'abakozi b'Imana dusanzwe dukorana igikorwa c'Imana hano, abandi murababona bari hano mu bikorwa. Uno munsi rero twaramutse duhurira hano twese, hariho abaje bavuye ahitwa mu Ruhororo, hariho abandi baje bavuye ahitwa mu Rutabo, hariho abaje bavuye ahitwa mu Gakerekwa, baca bahura n'abahano nyene i Mabayi. Twazindutse dufise igikorwa cyo kubetona bariko y'umunara nk'uko musanzwe mubibona. Twebwe rero hano igikorwa c'Imana kiragenda neza, tukaba rero natwe tubashimiye ingene mwaciye mushika hano kugira ngo murabe ibikorwa vy'Imana uko biriko biragenda. Imana datanye n'amahoro n'imigisha ibahezagire. Murakoze cyane. Ego nahatari ubwa mbere nkuko nabivuze muvugiye ku Nkirebutsi TV, muramaze ikiringo kitari gito muriko murubaka ishengero. Mbega mugerageje kuraba mubona kizoshobora kurangira ryari igikorwa cyo kubaka ishengero? Murakaze cyane. Twebwe ibi bikorwa turiko turakora hano kuri uru rusengero ni bikorwa dukora mu kwizera, ata mahera tuba dufise ngo dushe tuvuga tuti muri uyu mwanya ungana uku igikorwa tuzaba tukirangije, ariko kuko tuje inama n'abakristo turongoye tugasenga Imana, umuntu wese akagerageza kwitanga, turategekanya umwanya tukavuga tuti iki gikorwa uwo mwanya tuzaba tugikoze. Si umwanya munini cyane dutanguye iki gikorwa, kuko murabona yuko ubu turi mu kwezi kwa 11. Iki gikorwa twagitanguye muri uyu mwaka nyene, twagitanguranye n'ici mwarabibonye igihe mwagera ngaha, twariko turaduza impome, n'ubu biriko biragenda neza, abantu baritanga tukabikora. Ubu rero ko tubetonye iyi bariko y'umunara duca dushishikara aha hasigaye, twifuza yuko uyu mwaka uza kurangira tumaze kugeza ahantu dushobora gusakarira. Hanyuma rero mu kwezi kwa mbere tugaca dutangura kwitegurira igikorwa cyo kurusakara uru rusengero. Mu cifuzo cacu turifuza yuko umwaka uca dutangura uzorangira natwe iki gikorwa twashoboye kugisozera. Nico cifuzo cacu kandi turazi ko kizogenda neza nkuko twama tubishikiriza. Iyi ngoro y'Imana turiko turakorera ngaha, aha ni kwa Data wa twese, ni kwa Data wa twese, kandi umuntu uwo ari we wese aritanga akavuga ati nanje ngira icyo nkoze kuri iyi ngoro kugira ngo ishobore kubakwa n'ingoga. Abantu rero bo muri kano karere ka Mabayi barakunda ibikorwa vy'Imana, kandi namwe mwabibonye ko uno munsi bazindutse ari benshi, barifuza cyane yuko iki gikorwa kitoteba conyaruka. Ni naco gituma umuntu wese ahari agerageza kubwira mugenzi we ati nyabuna ngo nawe ugira icyo ukoze kugira ngo ingoro y'Imana ishobore kunyaruka. N'ubu rero nuko turiko turabikora, kandi tubikora twizigiye ko bizogenda neza. Tukaba tunashimira n'umuntu wese ariko aritangira iki gikorwa kugira ngo kinyaruke. Imana ibahezagire cyane. Mbega bihora bishika haturuka ishengero ry'abapentekote mukakorana n'ayandi mashengero bakashobora kuza kubafasha nkuko twabonye hano hari abantu benshi, canke ni mwebwe mwenyene abemera b'iyi shengero rya Pentekote? Murakaze cyane. Nkuko nababwiye iyi ngoro y'Imana niyo kwa Data wa twese. Imana nticagura ngo urya n'uwo hariya canke urya n'uwo hariya. Twebwe iki gikorwa turabwira abakristo bacu
gutumirira n'abandi tubangikanye kugira ngo nabo bashobore kuza gukora iki gikorwa c'Imana hano, kandi abantu bose baraza baba mu mashengero tubangikanye nabo bakaza gukora iki gikorwa c'Imana. Mwabibonye n'abari ngaha uno munsi, hariho n'abandi bumvise ko dufise iki gikorwa baraza. Naco gituma rero iki gikorwa gikoreramwo uwinjira hariho hose, kuko ubu munsi ashobora kuba yinjira hariya, uwundi munsi ugasanga yaje no ngaha akabwira n'uwundi naho ataba yinjira no ngaha akavuga ati nyabuna hariya bariko barakora ingoro y'Imana. Ingoro y'Imana rero yugururiwe abantu bose, turabirarikira abakristo bacu yuko bobwira n'abandi kugira ngo baze gukora kuri ingoro y'Imana. Mbere n'icyo gutangaza udusanga n'umuntu atagira hasengera avuga ati reka na jewe ngende kugira ngo nkore igikorwa c'Imana, ati naje ubutumwa bwiza buzonshikira undi munsi mpinduke nakira agakiza, kuko ubutumwa bwiza tuvuga si ubw'idini, ni ubutumwa bubohora, kandi abantu benshi baramaze kubohoka no kuvyahora bibagirira nabi. Hari abantu usanga bari baraboshwe n'akaboregwe ariko bamaze gukizwa ubu barashima Imana. Mbere n'abandi baravuga bati by'ukuri kubera iki gikorwa na twebwe tugiye gushishikara naho twe twarabivuyemo. Hari abantu benshi bari bararetse no gusenga, ariko kuko babona iyi ngoro y'Imana bavuga ati mbere tugiye gushishikara no gusenga. Murumva rero iki gikorwa c'Imana cyuguriwe abantu bose. Murakoze cyane. Tuko turaba ishengero, biraboneka ko muba mushaka kwagura, kuko tuko turayiraba turabona ko imbere hari hasanzwemwo iyindi shengero. Mbega n'abakristo babaye benshi, mutegekanya mugerageje kuraba ishengero mwubatse zo kwakira abakristo ngana gute? Murakoze cyane. Nkuko mubibona urusengero rutoya rwari imbere twashoboye kubakiramwo. Murabona aka karere kacu kegereye ikibira, imvura irakunda kugwa cyane. Hama rero twiyumviriye yuko twogwagura, kuko ubwo twari dufise rwari rutoya, tutabanje kurusambura, kuko twaciye tubona yuko kubera imvura byosha bitugora aho dukorera. Naco gituma rero mubona naho twagerageje gusambura ubw'imbere twasambuye hasi, mugabo hejuru hakaguma hasakaye. Icatumye twagura, iyo tugize ibikorane by'ubutumwa bwiza ngo duhamagara abakristo bavuye hirya mu Ruhororo, mu Gakerekwa, mu Rutabo, ntidushobora kuronka ahantu bakoranira. Hashobora gukoranira ngaha nk'abakristo 300, ariko murabona nk'ubu twubatse naho abakristo 1000 n'abarenga boshobora gukoraniramwo. Ni kuvuga rero mu mvo zo kwagura urusengero twarimwo rwari rwabaye ruto, kuko igikorwa c'Imana kiragutse. N'ubu turiko turubaka, tuzoshishikara gusenga Imana kugira ngo uko abakristo bazoshishikara kwiyongera dushishikare kwagura. Murabona ko ubu turiko turabetona umunara tuduza hejuru, birashoboka ko n'uru ejo bundi usanga twagwaguye tukaduza hejuru kugira ngo igikorwa c'Imana gishishikare gutera kije imbere. Nkuko mwabibonye ngaha ntitwubaka urusengero gusa, turakora n'ibindi bikorwa by'iterambere. Murabona ngaha hariho inyubakwa z'amashure turiko turanazagura nazo nyene. Aha hari abana benshi. Ikibazo dufise rero n'inyubako dufise ni nto cyane, ntidushobora kwakira abana nk'uko batwitura bose, ariko nk'uko abakristo turongoye tubabwira gukora ibikorwa by'iterambere n'ibindi twabitegekanya uko tuzoshishikara kuronka uburyo, tuzoshishikara gukora n'ibindi, ariko ntidukora iby'urusengero gusa, n'amavuriro arubakwa. Hambavu rero urusengero n'ibindi bikorwa turabikora. Tuba ku mufisi ibikorwa byinshi, sinzi ko hari abo mushobora gutera kamo. Murakoze cyane. Mu by'ukuri twagomba tubanze dushimire abantu bari hirya no hino bamaze kumva ibikorwa turiko turakorera ngaha imabayi, bakavuga bati natwe reka dushigikire bijya bikorwa vy'Imana. Turamaze kubona abariko baradushigikira, kandi abakristo bo ngaha twaragiye inama tugashigikirana. Twagomba rero dutera kamo abatwumva bose, aho umuntu wese yoba aherereye, nawe adushigikire muri ibi bikorwa vy'Imana. By'ukuri gukorera Imana birazana umugisha. Twagomba dusabe abatwumva bose, mbere yuko bobibarira n'abandi, yuko ngaha kw'ishengero rya Pentecote akarere kivuga butumwa kamabayi dufise igikorwa cyo kubaka ingoro y'Imana, kandi turiko turubaka n'amashuri.
twagomba rero dusabe umuntu wese yotwumva ari hafi cyangwa ari kure yuko yoshika hano akavyirabira nawe agakora cyangwa adashoboye kuhashika. Murabona ko ubinga bwagwiriye akanababaza na mwebwe cyangwa akabaza n'abandi, agashobora gutanga n'intererano kugira ngo idufashe iki gikorwa gishishikare kugenda neza, kandi turizeye yuko umuntu wese azobikora azoronka umugisha. Natwe dushishikara gusengera umuntu wese ariko aritanga kubw'iki gikorwa kugira ngo umuntu wese agikora Imana ishishikare kumuhezagira kugira ngo nawe mu byo akora ashishikare kubona umugisha w'Imana umushikako. Murakoze cyane, reka tubashimire kuri aka kamusho kuturonsa. Hakaba hari icyo mwashaka gushikiriza ku Nkerebutsi TV akanya nakanya. Murakoze cyane, turashimiye cyane mwebwe mwashoboye gushika hano kenshi murongoye iki kimenyesha makuru Nkerebutsi TV. Byukuri musanze mubibona na mwebwe yuko yo mushitse ngaha musanga abakristo baje kandi bitavye igikorwa c'Imana. Uko rero mubona aba bakristo bakora ibi bikorwa, twebwe tuje inama n'ingingo y'igikorwa tugomba gukora. Twarashinze komite ijejwe inyubako, abantu bashoboye kwegeranya nk'uburyo bw'amafaranga. Iyo komite ikikorana bagaca baraba icabonetse, abashoboye gushisha kuri konte canke abashoboye gushika hano tugaca tubabara icyo bashoboye gushikana, bagaca baja rero inama y'igikorwa c'Imana. Murabona ko tugiye inama ibintu bica bigenda neza, kandi tugashimira n'indongozi z'igihugu zashoboye gutanga intumbero kugira ngo umwene igihugu wese ahari ashobore kugira ihangiro y'igikorwa akora cy'iterambere kugira ngo igihugu cacu gishobore kugira iterambere riboneka. Ni ukuvuga rero twagomba rero tubashimire cyane mwebwe muzoshishikara kuza muratugendera muraba ukuntu bimeze, tuzoshishikara kuza turabaha umuco w'ibikorwa byose ukuntu biriko biragenda. Mbese n'umuntu yovuga ati naje ngomba kubaza ibyahajya imabaye uko biriko biragenda kwishengero rya Pentecote, naho yobaza umukristo asengera ngaha cyangwa asengera ahandi yoshobora kumusobanurira iby'ibi bikorwa, kuko ibikorwa byo ngaha tubikora mu muco ku buryo umuntu wese ashobora kumenya uko ibikorwa biriko biragenda. Nomero yanje ariyo nkoresha kuri WhatsApp ni 69 210 881 69 210 881. Arashobora kumbaza nkamubwira iki gikorwa c'Imana uko kimeze, eka mbere nkashobora kumuha umuco, kuko birashoboka yuko ashobora kumva nk'agace ariko ndashaka kumusobanurira neza aka karere n'ingene dukora. Tukaba rero tubakengurukiye cyane, Imana ishishikare kubahezagira, ishishikare no guhezagira abantu bose bariko baritangira iki gikorwa, ishishikare guhezagira aka karere, ishishikare guhezagira igihugu cacu n'indongozi ziturongoye kugira ngo dushishikare gukorera Imana tunezerewe. Imana data wa twese nyine amahoro n'imigisha ibahezagira. Reka tubashimire rero cyane gose mwe vyimva mutima, twabonye mwari mu kazi kadasanzwe ariko mwemeye kuza kujya mugire ico mudushikirije ngaha ku Nkerebutsi TV. Imana namwe bahezagira. Murakoze cyane, twagomba ngo turangize dusenga Imana, dusengera igihugu cacu, dusengera n'aba bakristo bacu, dusengera n'umuntu wese ahari agiye gushishikara guterera muri iki gikorwa kugira ngo umugisha w'Imana ubashikira aho bari. Mana data wa twese uri mu ijuru, bwirukiro bw'amahanga yose, turagushimira ukugira neza kwawe, turagushimira ingene wahezagiye igihugu cacu c'u Burundi, ingene waduhaye indongozi zidukunda, ingene wahaye amahoro iki gihugu. Turagushimira ingene wemeye kw'ishengero rya Pentecote ribaho rigashika muri iki gihugu mbere no muri aka karere k'amabaye. Turagushimira iki gikorwa kiriko kirakorwa ahantu c'ingoro yawe iri kurubakwa, izina ryawe Yesu nirihabwe icubahiro. None turasengeye iki gihugu cacu n'umuntu wese mwama ariko aritangira iki gikorwa, umuhezagire kugira ngo umuhezagire wawe ushikire umuntu wese nk'uko wabisezeranye yuko uzogukorera uzomuhezagira. Urakoze kushishikara kubikora, natwe turavyizeye, ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tubisenzemwo. Amen.